Hello bakunzi ba Mijo Talent TV, mwiriwe canke se mwaramutse bivanye naho muherereye. Uyu munsi kuri mikoro muri kumwe na Joseline Irankunda, akaba agiye kubashikiriza inkuru ziriko ziravugwa hirya no hino kw'isi. Mijo Talent TV turabakunda, twari tubakumbuye, iminsi ni myinshi tutariko turakora, ariko twagomba tubamenyeshe yuko hari byinshi twabateguriye. Hari ibiganiro bitandukanye by'abikorera utwabo, aberekana imico yabo ndetse akaranga k'igihugu cacu, aberekana impano bahawe, byose nta handi muzobisanga atari kuri Mijo Talent TV. Hari filime zitandukanye twabateguriye, turabasaba kudushigikira ibikorwa vyacu, mubigirireko commentaire, like ndetse n'ibindi, partage, muhereze abagenzi banyu kugira ngo bose babone ibikorwa turiko turakora, mubashe kudushigikira. Uyu munsi mwovuga ati mbega twabateguriye iki? Mu nkuru ziriko ziravugwa hirya no hino, uyu munsi twabateguriye inkuru y'umusore iriko iravugwa mu gihugu c'u Rwanda, aho havugwa inkuru y'umusore yakoze amabi, amarorerwa, ibintu biteye ubwoba. Umusore yitwa Kazungu wo mu gihugu c'u Rwanda avugwaho ubwicanyi bukomeye cyane, aho bavuga ko yishe abakobwa 14 ndetse nawe ubwiwe akanavyiyemerera. Mbega Kazungu abo bakobwa yabicishe gute? Yabiciye iki? Yabishe bigenze gute? Uburyo Kazungu yafatamo abo bakobwa. Kazungu agushimye yaragerageza uburyo bwose akakugeza mu rugo rwiwe aho aba. Amaze kukugeza mu rugo, ikintu ca mbere yakora yaca yugara imiryango, akakwicarika hasi. Yari yarateguye imigozi, yarafata umukobwa akamuboha amaguru n'amaboko, akamwaka telefone, amafaranga ndetse n'ibindi vy'agaciro umukobwa yaba afise. Amaze kumwaka telefone, ico yakora yagerageza kumushinyagurira mu buryo butandukanye kugira ngo abababaze, baheze bamuhe mode passe ya telefone, yinjire muri konte asanzwe abika ko amahera muri telefone. Yaramubabaza ku buryo ageraho akamuhereza iyo konte. Dusanzwe tuzi yuko kugira ngo utange konte yawe y'amafaranga ari ibintu bigoye, ariko hako hitamo gupfa uremera ukayitanga. Icari kibabaje kuri umusore Kazungu nuko abo bakobwa bemera bagatanga byose, ubwo nyuma yo kubitanga agatako akabica. Kumbure yabica kugira ngo yikingire ntibasohoke hanze ngo babivuge. Kazungu yarafata umukobwa akamucumita ikaramu mu mazuru, akamushinyagurira. Amaze kumuhereza nimero ya konte yiwe muri telefone, nkaha mu Burundi murabona yuko dukoresha rimikashi. Amaze kumwaka iyo konte yiwe, yararotira amahera yose ariko, akamwaka inimero za banke, akagenda kuri banke akarotira amahera yose ari kuri banke yiwe. Nyuma y'ibyo Kazungu yagerageza kwinjira muri WhatsApp ya wa mukobwa kugira ngo ashobore kurondera inimero z'abandi bakobwa bukeye azogirira ikibi, kuko wamenga niwo mwuga, wamenga niyo ntumbero. Kazungu amaze gutora inimero z'umukobwa, washobora kugira uko ukabona arakwandikiye, nkuko nawe ubwawe vyogushikira ukagira uko ukabona inimero y'umugenzi wawe irakwandikiye. Ashobora kugufata acishije muri message akakwandikira, uri hehe, shaka tubonane, urabizi ko aba ari umugenzi wawe, akarondera uburyo bwose acamo kugira ngo agufate. Rero muri kino gihe ubwicanyi bwarabaye nabi, turakwiye kwirinda ku ma message kuko telefone zishobora kutwica canke zikadukita. Kazungu amaze kumukubagura no kumwaka ibyo afise byose, kumwiba amahera ari muri telefone, kumwaka telefone, kumwiba amahera ari mu makonti yiwe, yaraheza agaca atako akanamwica. Yamwica urupfu rw'agashinyaguro, agaca amuhamba. Bavuga ko mu gikoni ciwe yari yarateguye ikinogo kinini, ubwa mbere cari gitoya, hama aracagura. Ahejeje kwica umuntu, yaca amufata akamutwara akamuterera muri ca kinogo. Mbega yabica gute? Yabahamba gute? Bamwe bavuga ko yabaniga agaca abatwara muri ico gikoni akadumbukizayo, hama agafurira. Bamaze gushika aho hantu,
abajejwe ubutungane bamaze gushika ahantu, abajejwe umutekano bavuga ko muri ico kinogo basanzeyo abakobwa 12, ni kuvuga basanzeyo imirambikango y'abakobwa 12. Uca wibaza mbega gute abo bakobwa bose 12 yabishe akabahamba muri ico kinogo? Urumva yuko ntivyari ibintu vyoroshe. Kari akazi yari asanzwe akora amenyeye, ntiyagatinya kandi ntikanamutera n'ubwoba. Bavuga yuko ubwiwe yemeye yuko ari abakobwa 14, nubwo basanzemo 12, ibiziga 2 ntibashoboye kubibona. Bavuga ko yari yamaze kuvyonona cane kugira ngo ntibashobore kumenya uwo muntu yishwe uwo ari we. Kazini muri ubwo bwicanyi yakoresha ivyangombwa bitari ivy'iwiwe n'amazina atari ayiwe. Bavuga ko n'inzu yabamwo yarayipanze ku mazina n'ivyangombwa bitari ivy'iwiwe mu buryo bwo kwikingira kugira ngo ntibamufate. Muri abo bakobwa 14 yishe, ubwiwe aravuga ko abakobwa 4 gusa aribo yibuka amazina. Murumva yuko umuhungu Kazungu yari umwicanyi ahambaye abicishije mu gitsina gore. Yaraguhenda ko agukunda, akakubembereza, akagushikana haba, umaze kwinjira ntivyaba vyoroshe gusohoka. Iki gihe tugezemo isi yarabaye nabi, hari ubwicanyi mu buryo butandukanye, urukundo rwo rusa n'urwahindutse ikindi kintu tutoronka insiguro yaco. Twateguye impanuro ku bigeme canke se ku bakenyezi bagerageje kumviriza ino nkuru. Impanuro ya mbere twabahaye: kwirinda abahungu ubonye utaruzi, kuko umuhungu aje yihuta cane harya ntabazanywe n'ivyiza. Muri iki gihe ushobora kubona umuhungu akwandikiye message kuri WhatsApp, ntuzi iyo yakuye nimero yawe. Inimero turazitanga tukaziha abagenzi mu magroupe, kuri Facebook ndetse n'ibindi. Uwo yamaze kukubona yuko agukeneye araza akakwandikira. Abahungu barahawe impano yo kubesha kandi bigafata. Akakwandikira: inimero yawe nayikuye ku mugenzi wawe, nayihawe na naka, nawe udirikana ko ndi umugenzi wawe, ukumva yuko ari je natanze nimero. Uwo muntu kenshi ntiwanka kumuvugisha, nayikuye muri groupe, akagerageza uburyo bwose bwo kukubesha. Rero twirinde ama message nkayo. Umuntu niyakwandikira utamuzi akuramugije ni gute mwishure ni sawa, bihereraho. Impanuro ya kabiri: imbere y'uko witaba umuhungu kuri location yaguhaye, banza wicare wiyumvire yuko uwo muhungu umuzi neza, umwizeye ku buryo atakibazo na kimwe woshobora kugira, canke kugira wikingire nimba vyanse yuko umusanga aho hantu ari, ukajijanya imitima. Hindura ikibanza. Akubwiye ati nsanga mu Kamenge, mubwire oya mu Kamenge sishobora kuza, ahubwo sanga muri ville duhurire ahanaka. Kuko kenshi ugira ikibazo mu gihe umusanze mu kibanza yateguye, biba vyoroshe kugira ngo ashobore kukugirira nabi, ariko iyo agusanze nawe aho wateguye biba bigoye kugira ngo ashobore kukugirira nabi, ubu mwiciye intumbero. Rero twirinde umuhungu aguhamagaye, banza wihweze neza aho ugiye kumusanga kugira ngo twikingire urupfu rw'agashinyaguro. Impanuro igira kane: reka kwirukira ubwiza bw'umusore canke uko umubonye asa neza, afise amafaranga, agendera mu nzu nziza, aba ahantu heza. Ashobora kukwinjiza muri irya nzu nziza canke se muri irya modoka nziza, ugasanga kuyisohokamo birakugoye, kuko abahungu benshi bubu ntibagenzwa n'urukundo. Abenshi bagenzwa n'ubusambanyi, bagenzwa n'ubusuma, bagenzwa n'ubugizi bwa nabi, ndetse harimo ubwicanyi. Biraboneka yuko isi ahigeze bamaze kubona yuko abakobwa boroshe kwiba, boroshe kwica, kuko Imana yaduhaye inguvu n'ubwenge buri hasi y'ubw'abahungu. Umuhungu araza akakubesha, akagukoresha icyo ashaka, ahejeje akigira. Impanuro igira kane: abahungu bubu bagenzwa n'urukundo ni bake cane, benshi bagenzwa n'ubugizi bwa nabi nk'uko twariko turababwira.
iyi nkuru ya Kazungu yigishe umugore wese yashoboye kuyumviriza. Duhinduke mu mibereho yacu kuko ibiriko biraduhiga ari byinshi cyane. Abagore bubu usanga ari umugore yubatse abonye uwundi muntu amukwegera ku ruhande akamuha amafaranga bishobora gukwegera urugo rwiwe rugasambuka. Murumva ko si gusambuka gusa, hari n'ibiza bikwica canke se bagasiga bakwivye. Irinde abahungu b'ivyaduka baza ku matelefone utazi bavuye, abo kuri Facebook, WhatsApp, Instagram n'izindi mbuga zitandukanye, kuko ubu biroroshe kugira ngo umuntu aciye ku mbuga nkoranyambaga ashobore kukugirira nabi, ashobore kugufata kwice canke se agukoreshe ibyo yishakiye. Kazungu muri abo bakobwa bose 14 avuga yuko yabishe imbere y'ubucamanza, yariyemereye yuko abo bakobwa yabishe abahoye yuko bamwanduje umugera. Mbega murabona yuko iyo nsiguro yatanze ari ukuri, mu gihe umugera tuzi yuko wanduzwa n'umuntu umwe utanduzwa n'abantu babiri. Birumvikana neza yuko Kazungu intumbero yiwe atari kurondera umukobwa yamwanduje umugera, ahubwo hari kurondera amafaranga abicishije mu bwicanyi, abicishije mu kugirira nabi igitsina gore. Twagomba dusabe umuntu wese yumvirije ino nkuru agerageze kuyitanga ishikire benshi, kuko hari ibintu biba kugira ngo byigishe abandi, hari ibintu biba kugira ngo bitwigishe. Ni ibintu biteye ubwoba kubona winjira mu nzu y'umuntu ari wowe wiyinjije, akagufata akakuboha, akakwica, akakuniga akoresheje imbugita n'ibindi tutazi, ntusubire kubona umuryango wawe. Kuri no saha abavyeyi bariko bararira, murumva yuko abana 14 imiryango bavuyemo irifumbereje, ntibashoboye kugirirwa n'ubuntu bwo guhamba abana babo neza, babahambye mu buryo bugoye, buryo bubabaje. Reka rero tubasabire kwihangana, ndetse n'abo bakobwa bashikiwe n'ico kibazo tubasabire ukurangiza neza. Rero namwe mwadukurikiranye turabashimiye, kadushimire mwege mwese mwafasha akanya kudukurikirana, tunabasaba kugira ngo mudufashe gukwiragiza ino nkuru. Mwari kumwe na Joseline Irankunda kuri mikoro ya Mijo Talent TV. Turabakunda cyane, turabishimiye, mugire umugisha, mugire aho muba. Kuburana mu mizi y'urubanza, ntabwo ari ngombwa kuvuga ibyo wakoze byose, ni mu mpamvu zikomeye, ntabwo ari ibimenyetso, ntabwo bari bugushinja. Dukomeze urubanza, dukomeze mu ruhame. Kazungu asomerwa imyirondoro ye n'ibyakekwaho. Imyirondoro wawe ni Kazungu Denise? Yego. Ukaba uri mwene uragiwe nayo na Uwanyirigira, ukaba waravutse mu mwaka w'1989 tariki 26 z'ukwezi kwa gatatu, ukira mu gihugu cy'u Rwanda, akaba ari naho utuye mu mujyi wa Kigali, mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Kanombe, akagari ka Busanza, umudugudu wa Gishikiri. Ukaba ufite nimero y'irangamuntu 11-89-74-98-10-5. Ukaba ukoresha telefoni igendanwa 0722-11-30-6. Irangamimere yawe ikaba igaragaza ko uri ingaragu. Ukaba ukekwaho ibyaha bikurikira: ukekwaho icyaha cy'ubwicanyi buturutse ku bushake, icyaha giteganywa kandi kirabihanishwa ingingo y'102 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Icyaha cya kabiri ni icyaha cy'iyicarubozo, icyaha giteganywa n'ingingo y'112 kiganishwa ingingo 113.